twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunzi bacu bahera muri kwikira muri impande zino z'isi ikaze muri ano makuru tugiye kubabwira amakuru ariko avuga ku isi muri kano kanya ariko twibutsa kugira sabone kugira subscribe kugira ngo ntimuze muracikwa n'amakuru kandi amakuru atohoje neza aca kuri channel yacu. Turabahaye ikaze rero kaze muri ano makuru tuzakubabwira ariko aravugwa mu ntambara ariko yahoze igihugu cy'Urusiya n'igihugu cya Ukraine. Tuza kubabwira ni na raporo yakozwe n'ikinyamakuru TFI kivuga ukuntu Uburusiya buriko buratsinda ino ntambara, ndetse aho bavuga ko muri kino kinyamakuru ngo Putin ariko aratsinda intambara zibiri. Kaze ni muri ano makuru. Turahera rero ku makuru ariko aravugwa muri kano kanya mu gice ca Donbas region, aho intambara ziko zirabandanya n'igihugu ca Ukraine. Abasirikare b'igihugu cy'Urusiya bariko barabandanya intambara mu gace ka Donbas region, ndetse neza aho bihanura bibe n'igihugu n'intara nako ya Kharkiv. Intara ya Kharkiv ni intara igira kabiri uvuye ku mugwa mukuru w'igihugu ca Ukraine. Umugwa mukuru yitwa Kiev, intara igira kabiri niya cyane muri kino gihugu ikaba yitwa Kharkiv. Rero intambara zigeze neza ku mupaka wa Kharkiv, aho ndetse kuri kino gihe ngo igisirikare cy'Urusiya cyo kiko kirakoresha amayeri yo kuzingira abasirikare ba Ukraine basanzwe muri kano karere ngo maze bagafatwa mpiri nkuko abari muri ca kinogo ca Azovstal Steel Nuclear Power Plant vyagenze. Ngo no mugambi rero baba bariko baragira ngo rero President Zelensky ndetse n'umukuru w'igisirikare ca Ukraine akaba yabwiye abasirikare biwe ko batokwemera ko bongera kuzingirwa, ngo nibabona bagomba kuzingirwa ngo baveyo bigire inyuma babise abasirikare b'Urusiya. Igisirikare cy'Urusiya iboneka ko kiriko kiratsinda intambara kuri inshuro yoyo. Rero igisirikare cy'Urusiya iboneka ko congereje ingufu nyinshi cyane gose kiriko kiratsinda zino ntambara ziko zirabera muri kano gace ka Donbas region, mu gihe President Zelensky aguma asemerera asaba ibigwanisho, ndetse kuva aho yagasabiye ibigwanisho baguma bamuha ibigwanisho, ariko haba hari n'ibigwanisho n'ubu avuga ko bataramuha na cyane nk'indege za gisirikare yasabye kuva kera. Izi nazo ibihugu by'Uburayi ndetse n'igihugu cya Amerika bakaba baratinye kuziha President Zelensky, ndetse hakaba hari n'ubwoko bw'amamisire yasabye President Zelensky. Izi zose bakaba barasi kuzimuha, ariko twibutse ko bari baramuhaye ama S-300 ama anti-missile system. Izi nazo rero nyinshi muri zo Uburusiya bukaba bwarazituriye, ndetse Uburusiya bukaba bwagiye bwerekana ama video y'izi anti-missile system z'Uburusiya, ndetse zisanzwe zifiswe nako n'Uburusiya zikagirwa n'igihugu cya Ukraine zahawe n'ibihugu by'Uburayi bisanzwe bizifise. Zino anti-missile system zikaba zaradeveloped zarakozwe n'abasirikare ba Soviet Union. Rero zikaba zifise ibihugu bimwe na bimwe byo mu Burayi, ndetse zikagira n'igihugu cy'Urusiya, ariko bivuze ko igihugu cy'Urusiya carenganye gukoresha iyi anti-missile system S-300. Igihugu cy'Urusiya kikaba caragize S-400, ndetse kikaba caragize na S-500. Avuga ko izi cadeveloped mu nyuma arizo zifise ubushobozi kurusha izi S-300 basanzwe bahuriye ko na Ukraine ndetse yari isanzwe ifise. Ubu rero muri kano kanya rero intambara ziriko zibandaniza muri kano gace. Rero nkuko twababwiye, President Zelensky akaba yasabye ko abasirikare batokwemera ko bongera kuzingirwa, ahubwo bukura neza bakigirayo bakagwana aho bishoboka, kubagwana aho bidashoboka naho bakabaye. Tukivuga nyene ivy'amakuru y'intambara muri kano gace, ku munsi w'ejo ku nshuro ya mbere President Zelensky yarasohotse arava ku mugwa mukuru Kiev agendera nyene intara ya Kharkiv isanzwe isa nuko yegerejwe kandi n'igisirikare cy'Urusiya, aho ndetse nahigejo haheze igisirikare cy'Urusiya cateye amamisire muri intara ya Kharkiv. Rero ibintu byabujije ko President Zelensky ku munsi w'ejo ayigenderamo, aho yagendeye abasirikare bari ku rugamba muri intara, aho abasirikare yari nagendetse igice cahozemwe abasirikare b'Urusiya bagitera bwa mbere, aho bahavuye abasirikare b'Urusiya bavayo basubira inyuma. Hariho hose yarahagendeye, ndetse ashimira abasirikare bari ku rugamba, bavugiye ko ari intwari z'igihugu batazokwibagiranwa uko byagenda kose, kandi bongera baremesha avuga ati muri abagabo murakomeye kandi ntituzigira dutsindwa, uko byagenda kose urugamba tuzorutsinda. Ati twaratewe ariko twererekanye ko dushoboye kandi tuzotegerezwa gutsinda intambara. Anamajambo rero President Zelensky yabwiye ingabo ziyo mu gihe yarazigendeye ejo ku rugamba muri kano gace ka Kiev, aho yariko ka Kharkiv nako madutunga, aho yarazigendeye ku munsi w'ejo. Rero urugwawe rugendo rwa mbere agize muri kano gace, na cyane ku gace karimo intambara, kuko muri kano gace ka Kharkiv Uburusiya rimwe na rimwe no muri iminsi buza burahatera amamisire, kuko intambara ziriko zirabera ku mupaka agace ka Donbas region ubundi gahana umupaka n'intara nyene ya Kharkiv. Intara ya Kharkiv ndetse
ndetse kandi ikaba ihana urubibe n'igihugu c'Uburusiya. Rero aha yari aho yagendeye ndetse ngo bari hafi y'imipaka y'Uburusiya. Ibi rero yabikoze ku munsi w'ejo ndetse ni mu gihe hariko haragwa, iboneka ko hariko haragwa n'imvura nyinshi ku ma video. Amasanamu yashize ku rubuga rwiwe Perezida Zelensky yarerekanye hari mu modokari, yagiye n'imodokari muri kano gace ziruka cane gose, biboneka ko imvura yariko iragwa, imvura ari nyinshi. Akaba rero yarashitse aremesha abasirikare avuga ko urugamba bazorutsinda batokwihebura, bakomere ko bashigikiwe n'abanyagihugu miliyoni z'abanya Ukraine kandi bari inyuma. Tubandanye n'aya makuru rero, ibiganiro ngo vyo mwibanga vyoba vyongeye gusubira kuba hagati y'igihugu ca Amerika n'igihugu c'Uburusiya. Ibiganiro rero ngo bikaba vyo kuraba ukuntu intambara yohera. Ibi rero bikaba vyoba bino munsi nyuma yaho ejo haheze abategetsi perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse na kansela Scholz kansela w'Ubugermani, aho nabo nyene bari bahamagaye perezida Vladimir Putin kuri telefone, yamaze iminota 18 bose rero batatu telefone bahuriyeko, aho bari bamusaba nawe nyene ko bogira ibiganiro, ndetse aho bakaba bamusaba ko yogira ibiganiro na Perezida Zelensky bakaraba ukuntu bagarika ino ntambara. Ndetse impamvu nyamukuru bamubwira ngo nuko intambara iriko irateza inzara ku isi, cane cane ibihugu bisanzwe bifise amikoro make ko biriko birakora n'inzara ikomeye. Bakaba basavye Perezida Putin ko nk'utuye isi nk'uba ku isi nk'abandi bose mubwira aco afashije muri iki kiza kiriko kiratera isi yose. Perezida Vladimir Putin akaba yamenyesheje ko kuri we ata kibazo afise, ndetse akaba yamenyesheje ko Uburusiya bwiteguye gufashanya n'ibindi bihugu mu gutorera ikibazo c'inzara umuti. Ariko akaba avuga ko ngo ibihugu vy'uburengero zuba bw'isi ibihano bwafatiye igihugu c'Uburusiya bibanze bikureho, ngo maze Uburusiya butange inyishu canke solution y'ibi biriko biraba. Yabaza rero ko bino biganiro biriko biraba mwibanga vy'Uburusiya na Amerika, ko yoba ari Amerika iriko iragerageza kugira ngo bavugane n'Uburusiya barabe ibihano bakuraho, kuko n'igihugu ca Amerika twibutse ko kigaramiwe n'iki kiza c'inzara. Twarabwiye ko ibifungurwa by'abana muri Amerika biza byarabuze ibyo bita baby food, bimaze imisi cyane gose birondegwa bikabugura, ndetse aho bagiye no kubikora mu Burayi, ariko ivyo igisirikare cyakuye mu Burayi bikaba byabaye imfa gusa. N'ubu rero mu state amwe muri Amerika imfungurwa z'abana ziriko ziraboneka. Tukivuganya rero ikibazo c'inzara saho nyene kiko kiraboneka, ikibazo c'inzara kiko kiraboneka mu Burayi hose muri rusange, ndetse aho ibiciro vyaduze, ibiciro vy'ibifungurwa vyinshi vyaraduze, ndetse n'ibindi navyo ntiboneka neza. Hebutse ko ibifungurwa bimwe vyava muri Ukraine vyinshi cyane, ndetse ibindi bikava mu Burusiya. Ubu rero Uburusiya na Ukraine birugaye, nta ifungurwa biriko birava kuko ikiyaga cirabura canke Black Sea kirugaye, ndetse n'ikivuko ca Mariupol naco nyene kirugaye. Aha rero nta bwato bwa ubwato bw'imizigo buhaca. Zino bivuko byose bigendurwa n'amato y'igisirikare gusa y'Uburusiya. Uburusiya bukaba bwarahugaye. Ibi bikaba arivyo vyatumye ibihugu bimwe bimwe bitangura kumvizana, cyane cyane mwibuke ko ibihugu by'Uburayi ubundi bitunzwe no gusumira hanze y'Uburayi, kuko ibihugu by'Uburayi ntabwo bifise aho birima ibi bishobora kubatunga nk'uko Uburusiya bufise aho bushobora kurima ibibatunga, ndetse na Ukraine n'ibindi bihugu. Ariko rero Uburayi bagizwe no gusumira hanze. Rero ibiro bikaba byatumye no mu Burayi ibifungurwa bimwe bitangura kubura, na cyane cyane ibiva ku bikozwe mu mafarini, kuko n'ingano zisi zasanze ziva muri bino gace, ndetse n'amavuta akaba yatanguye kubura mu bihugu c'Uburayi, ndetse amavuta yazimvye cyane gose, tutavuze ibitoro byo byazimvye kuva kera n'ibindi bikomoka ku bitoro byose. Tugaruke rero kuri raporo ya TFI rero ikinyamakuru cigenga co mu Buhindi kikaba cakoze inkuru yerekana ukuntu Uburusiya buriko buratsinda intambara zibiri icarimwe. Uburusiya buriko buratsinda, kino kinyamakuru cerekana ukuntu Uburusiya buriko buratsinda intambara yo kuri tere, intambara y'amasasu, ndetse bukerekana n'ukuntu Uburusiya buriko buratsinda intambara y'ibijanye na ekonomi. Ngo kino kinyamakuru gitangura gishikiriza ijambo Perezida Biden yavuze igihe intambara yatangura hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ijambo Perezida Biden yavuze ngo tugiye gufatira ibihano ngo unprecedented sanctions, ibihano ngo bitigeze bibaho ku gihugu c'Uburusiya, ngo bino bihano bizotuma igihugu c'Uburusiya gikena, ndetse ngo mu myaka n'imyaka igihugu c'Uburusiya kizoba gikenye, ngo aho igisirikare c'Uburusiya kizoba igisirikare kigayitse cyane gose mu gisirikare vyo mw'isi, ngo kuko tugiye kugica intege, kuko ngo kizobura amafaranga, kizobura uburyo gikoresha kubw'ibihano tugiye gufata. Ico gihe Perezida Biden yaciye atangaza ibihano, aho yaciye
yaciye ahagarika amabanki yose y'Uburusiya ndetse gukorana n'igihugu ca Amerika, ndetse mu jambo yavuze Perezida Biden yavuze ko ahagaritse Uburusiya gukoresha amadolari, ndetse ko ngo yumvikanye n'ibihugu bigize G7, aho yavuze ko ngo bemeranije ko igihugu c'Uburusiya kizobuzwa gukoresha amayero, ngo kibuzwe gukoresha amapaundi, ngo ndetse n'amayene yo mu Bushinwa ndetse n'amadolari y'abanyamerika. Ngo ibi rero ngo bizotuma igihugu c'Uburusiya gikena ngo bikomeye cyane, ngo ndetse kibure n'ingene gifinansa intambara gitanguye. Rero n'amajambo ya Perezida Biden yavuze intambara igitangura, ukeka rero ibihano bica bishyirwa mu ngiro, aho mu Burayi na Amerika ndetse n'ibindi bihugu byose bibishigikiye baciye bafatira ibihano Uburusiya bubura bwimwa kongera gukoresha ifaranga ry'abanyamerika, idolari ndetse n'amapaundi yaba n'amayero. Igihugu c'Uburusiya kiba gikuwe muri systeme ya Swift code. Iyi systeme yabafasha ko baronka amahera y'ibindi bihugu bakayakonvata n'amafaranga y'Uburusiya. Ibiro byose biba birahagaze, bibaye uko byavuzwe, imvugo ibibaye ngiro. Ariko rero ikinyurane c'ivyo Uburayi bwari bwiteze muri inkuru berekana ko ikinyurane c'ivyo Amerika yari yiteze ko ubutunzi bw'Uburayi nako ubutunzi bw'Uburusiya buzoca buporomoka, ndetse ngo Uburusiya bure amahera bwo gukoresha intambara. Ngo ahubwo rero ibi vyatumye ifaranga ahubwo ry'Uburusiya riduza agaciro, kuko Uburusiya bwaciye bumenyesha ko butasubira kugurisha ibitoro n'ibindi byose bagurisha mu mafaranga y'amayero ndetse n'amadolari. Bufata amabwira amakompanyi yose yarafise amakontra mu Burusiya ko adahinduye ngo aze yaragura mu mafaranga y'Abarusiya amarubo batazosubira kubaha. Ibi rero vyaciye bituma ano masosiyete rero basanga neza abanyamerika barihenze ndetse n'abanyaburayi, ariko babura uko bagira bemera kumizaho ibihano, kuko ibi basanze ko bino bihano bafashe ahubwo vyabagarutse, kuko ifaranga ryabo kuba Uburusiya butari bukirikoresha, ifaranga ry'Amerika ryaciye rita agaciro ku ifaranga ry'Uburusiya, maze ifaranga ry'Uburusiya riduga hejuru inshuro 5 kuko ryahora rivunjwa mu mafaranga y'abanyamerika, ndetse riduga no hejuru y'amafaranga y'amayero. Ibi rero iyi nkuru ni inkuru udashobora kubona ku binyamakuru by'abanyamerika gusa. Ibinyamakuru vya Amerika vyaramenyesheje ko ifaranga ry'Uburusiya ryaduze ibice 5%. Ubu rero ifaranga ry'Uburusiya ribandanya kuduga hejuru y'amadolari n'amayero. Kubera iki ifaranga ngo ry'Uburusiya riduga? Ni kubera Uburusiya ata bintu by'ibifungurwa bwari busanzwe bugura muri Amerika, ndetse bugure no mu Burayi muri rusange, ndetse ata bintu yaba ivya energy canke nk'umuyagankuba, ibitoro n'ibindi Uburusiya bwagura hanze y'Uburusiya. Ibi rero bikaba arivyo biha Uburusiya imbaraga z'uko ifaranga ryabo ritata agaciro, kubera ataho baza kurirondeza ibintu hanze y'Uburusiya. Ko Uburusiya tubutse ko Uburusiya busanzwe bwikwije hageze mu by'ibifungurwa, ahubwo Uburusiya bukaba bwashorera hanze ibifungurwa byinshi cyane rwose, ibyijanye n'ingano ndetse n'amahoke. Uburusiya kandi bukaba arico gihugu ca mbere cimbura umwavu mwinshi cyane rwose ku isi. Umwavu rero n'ibihugu by'Uburayi aho barima nibo basanzwe bakoresha, ndetse n'ibindi bihugu byinshi byo muri Afrika. Ibi byose bikaba byahaye ubushobozi Uburusiya gukontorora ubutunzi bwabo, bituma ubutunzi bwabwo budakoroka nk'uko abo mu burengerazuba bw'isi bari bavyiteze. Ibi rero bituma Perezida Vladimir Putin nk'uko yari yamenyesheje ko ibihano bafatiye Uburusiya aribo bizogarukako, bituma aribo bigarukako. Ubu rero bikaba bitanguye kugaragara ko ibihano bino bihugu vyafatiye Uburusiya atana kimwe vyagize, ahubwo vyateje imbere Uburusiya. Tubutse ko mu nama ya Supreme Council y'ibihugu bigizwe biri hamwe bihurikiye hamwe mu vya ekonomi n'Uburusiya yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi, Perezida Vladimir Putin yamenyesheje ko ubutunzi bw'Uburusiya ndetse n'ubwo muryango muri rusange kubwifashe neza, aho yamenyesheje ndetse yavuze ngo Abarusiya bakwiye gushimira Imana kubona amasosiyete amwe y'abanyamerika na mu Burayi yarugaye, ngo kugira ngo Uburusiya bugurure amasosiyete yabo. Ati ahabaduhaye akaryo hatabwo no gushimira Imana, ati kuko n'ubutunzi bwacu buboneka ko muri kino gihe bahavuye ariho butanguye gutera buduga. Byubutse rero ko ubu abashaka kugura ibintu mu Burusiya bose bagomba guhindura amafaranga yabo, bakayahindura mu mafaranga y'amarubo. Uko bigenda rero nuko ugenda kugurura konte yo mu mafaranga y'amarubo muri banki nkuru y'igihugu y'Uburusiya, maze ukazana amadolari canke amayero, nayo banki y'Uburusiya igashinga igiciro yagurako kandi mudashobora kunegosia. Ibyo nivyo byatumye ifaranga ry'Uburusiya riduga, kubera Uburusiya butari busanzwe bufise ibintu byinshi cyane gose bukenera hanze yabwo, kandi biboneka ko Uburusiya bushobora kubandanya bubaho mu gihe ibindi bihugu biriko birasufurenga kubera inzara iri kuratera. Iyi nzara yo mu Burusiya ntabwo iri kuravugwa, ndetse n'iribura ry'ibifungurwa mu Burusiya ntabwo iri kuravugwa, ariko tubuze ko
inubura ry'ibifungurwa mu Burayi ryatanguye kuboneka aho mu supermarché ibifungurwa bimwe na bimwe byatanguye kubura. Ibi rero nibyo bivuga ko bituma kino kinyamakuru TFI kivuga ko Perezida Vladimir Putin ariko aratsinda intambara zibica rimwe, aho ariko aratsinda intambara y'inzara ndetse akaba ariko aratsinda n'intambara ya ekonomi. Turabandanye n'ino nkuru tubabwira amasosiyete mashasha n'ibigo bishasha bigiye gukorana n'Uburusiya ibyo mu bihugu by'Abarabu. Putin rero ntiyagarukiye ngaho mu kwerekana ko ariko aratsinda intambara ya ekonomi. Muri iyi nama rero yahuje bino bihugu, yahuje igihugu ca Belarus n'igihugu ca Kazakhstan ndetse n'igihugu ca Armenia n'igihugu c'Uburusiya nyene, ari Perezida Vladimir Putin yari chair wayo. Yamenyesheje bino bihugu ko ubutunzi bwabo bugiye kwifata neza cyane kurusha, aho yamenyesheje ko afise imigambi yo gusinya amakontra y'ubudandaji ayo bita ama free trade area, amasoko rusange bahuriye ko yagusa n'ibihugu vya Emirates Arab, ndetse aho yavuze ko agiye gusinya n'igihugu ndetse mu bihugu yavuze ko bigiye gukorana urudandazwa guguruye rwa hamwe n'ibihugu by'Abarabu byo muri Arabi Emirates, ndetse akamenya n'igihugu ca Egypt, amenyesha n'igihugu ca Indonesia ndetse n'igihugu ca Iraq. Twibutse ko n'Ubushinwa nabwo bukaba bwamenyesheje ko bugiye gutangura kugura ibitoro mu Burusiya, ariko bakaba batamenyesheje ibitoro bazogura uko bingana. Ariko amasosiyete y'Ubushinwa ariko aragira negociation n'amasosiyete na Gazprom isanzwe ari sosiyete nkuru y'igihugu c'Uburusiya idandaza ibitoro. Ubu rero ngo abategetsi b'amasosiyete asanzwe gura iby'ibitoro bo mu Bushinwa bariko baragirana amasezerano na Gazprom mu Burusiya kugira ngo itangure kubaha ibitoro byahora bija mu Burayi, Ubushinwa butangure kubigura. Ikindi gihugu kiri interesse kugura bino bitoro ni igihugu c'Ubuhindi. Igihugu c'Ubuhindi naco camenyesheje ko gishaka gutangura kugura ibitoro byinshi kurusha ico byahora bitora mu Burusiya. Ibi navyo bikazotuma Uburusiya buronka amahera menshi kurusha ayo bwahora bukura mu bihugu by'Uburayi, mu gihe ibihugu by'Uburayi bisa nuko bimwe biriko biragerageza guheba kugura bino bitoro. Ariko tubibutse ko mu bihugu by'Uburayi hariho n'ibindi bihugu by'Uburayi n'ubu bibandanya bigura ibitoro, ndetse hariho n'ibiherutse ibihugu byabo biherutse gusinya amakontra vyemeye kuriha mu mahera y'amarubo bizoza biratwara bino bitoro. Akarorero ka hafi n'igihugu ca Lithuania casinye amasezerano y'imyaka 3 yo kuza kirahabwa ibitoro, ndetse n'umuyaga nkuba uvuye mu Burusiya. Kikaba kino gihugu cemeye ko amasezerano bagiranye na Perezida Vladimir Putin ndetse na Gazprom bakaba bemeranije ko kizomara imyaka 3 gihabwa ibitoro ndetse n'umuyaga nkuba kikariha mu mafaranga y'amarubo. N'ayandi masosiyete rero yo muri bihugu ngo ari interest, ndetse hariho n'amasosiyete yo muri Afrika atangwe kuvugwa, amasosiyete yo muri Afrika y'Epfo ngo yoba ashaka gutangura kuzaragura ibitoro mu Burusiya. Tubutse rero ibihugu nk'Ubuhindi ndetse ibihugu nka Chine, ibihugu rero igihe ibindi bihugu by'Uburayi byariko birafatira ibihano igihugu c'Uburusiya, bo bavuze ko bagiye hagati na hagati, ivyo bita neutral, ko atabo bashigikiye. Ibi rero bibaha uburenganzira bwo gushobora kugura ibintu bashatse kugura mu Burusiya, kuko bo batigeze bafatira ibihano Uburusiya, kuko Uburusiya nabwo bukaba buza bwaranse kongera gukorana urudandazwa n'ibihugu vyafatiye ibihano. Ibi rero ndetse igituma ibifungurwa vyabuze ndetse ku isi na cyane cyane biva mu Burusiya mu Burayi ntibwari bwafatiye mu bihano bwafatiye igihugu c'Uburusiya, ntibwari bwashiriye ibihano ibifungurwa nk'ingano n'amahoke. Ibi ntibwari bwashiriye ku bihano, ariko rero Uburusiya bwaciye witamwo kudasubira kubya exporta kubijana muri bino bihugu. Bavuze ngo ntidushobora kubandanya dushorera mu bihugu badufatiye ibihano, ngo mahera twari dufise muri bino bihugu barayafashe, ngo rero ntidushobora kubandanya tubashira ibifungurwa byacu ngo n'ubundi dushira mu makonti yabo baca bayafata. Ibi rero bikaba byatumye rero ngo Amerika nayo isanga yarihenze, kuko Amerika yari yavuze ko kubera batari bashiyeho ibihano ku bifungurwa, batashizeho ibihano canke amasanction ku bifungurwa, ngo bari bazi ko Uburusiya buzobandanya bukareka ibifungurwa bikagenda ukuri kwande. Ariko rero Uburusiya ikibazo c'ibifungurwa bwaciye bukigira nk'igwanisho buriko barakoresha mu intambara, aho Uburusiya bwaciye bwugara ibifungurwa byose byava muri Ukraine ndetse ntivyava mu Burusiya, ntivyongera kuja mu Burayi ndetse no muri Amerika. Bikaba rero ivyo biriko biratera bino bibazo
vy'ibura ry'ibifungurwa yaba mu Burayi ku masoko y'Uburayi ndetse no mu masoko yo muri Amerika, naho Perezida Biden yari yamenyesheje ko azogerageza ibyo ashoboye byose kugira ngo arimite kuba Uburayi bwoshikirwa n'ibi bihano ngo bugire ico bugize ndetse ngo na Amerika, ariko riboneka ko uno munsi ibihano bafatiye Uburusiya ari bibabaje cyane kurusha. Ico gituma rero ngo bano bategetsi b'Uburayi bariko baragerageza ukuntu Putin yogaruka ku meza y'ibiganiro maze akakuraho akareka ifungurwa n'ibindi byose bikongera bikagenda mu Burayi. Tubutse ko twarabahaye inkuru y'umudandaza umwe afise isosiyete imwe w'umubirigi, afise isosiyete ikomeye aho yariko ridogera igihugu ca Amerika, avuga ko igihugu ca Amerika cahenze Uburayi kuko igihugu ca Amerika kitari gisanzwe gifise aho gihuriye hanini cyane gose n'ibihugu by'Uburayi, aho yavuga ko ibihugu by'Uburayi havyo biriko birasufra kubera ibihano bafatiye igihugu c'Uburusiya. Tubandanye n'ano makuru tubibutsa ko inyuma y'ibi rero, inyuma y'uko intambara ziriko zirabandanya hirya no hino mw'isi habandanya havugwa impuha z'intambara, twarabwiye ibihugu biriko biragira imyimenyerezo ya gisirikare. N'ubu rero igisirikare c'Uburusiya ndetse n'igisirikare c'Ubushinwa barabandanya imyimenyerezo ya gisirikare mu kiyaga cirabura ndetse no hano hejuru y'ikiyaga ca Mediterana. Ibiro bikaba biboneka ko ari ukugerageza kunga ubucuti bwa gisirikare, ndetse bikaba bivuga ko ngo Ubushinwa bwoba hari ibigwanisho bamaze guha igihugu c'Uburusiya muri iyi myimenyerezo bariko baragira ko biragoye uko vyokontororwa, kuko indege za gisirikare zacanganye n'indege z'Ubushinwa, bakaba bariko baragira imyimenyerezo. Tubibutse ko n'ubundi Bushinwa busanzwe buri no mu yindi myimenyerezo bwayo hafi y'umupaka wa Taiwan, twarabiberetse. Nawe rero bikaba bibona ko igihugu c'Ubushinwa naco gishobora gutera Taiwan umwanya wari wose, na cane cane ko icuka kimeze nabi cane gose na Amerika, mu gihe Amerika yavuga ko izorinda igihugu ca Taiwan. Abashinwa rero bakaba baravyiyamirije bavuga ko uku Amerika iriko irashinata kw'ikara ry'umuriro ryoyiturira. Rero ubu imyimenyerezo irabandanya, maze rero Ubushinwa nabwo nyene ukaba buvuga ko budashobora kubandanya bwihanganira agacokozo ka Amerika, ndetse inyuma y'uko Amerika Perezida Joe Biden agiye mu bihugu vya Asia Pacifique kugirana ibiganiro n'abategetsi ba bino bihugu kugira ngo bufatanye na Amerika, Ubushinwa nabwo Perezida Biden yavuyeyo bwaciye burungikayo umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu muri bino bihugu byose kugira ngo agende kubabwira ko bavanura n'imigabo n'imigambi ya Amerika, kuko Amerika iriko irabahenda. Umutegetsi rero umutegetsi mukuru w'Ubushinwa ariko aragenda bino bihugu, ndetse amaze gusinya amasezerano n'ibihugu bimwe bimwe bino bihugu vya Pacifique yo gukorana. Inyuma yaho Perezida Biden avuyeho, biboneka rero ko bino bihugu vya Pacifique byinshi biriko birahitamwo Ubushinwa imbere ya Amerika, aho bavuga ko Amerika ishobora kubata mu kaga ikabasiga nk'uko ngo yataye mu kaga igihugu ca Ukraine. Igihugu ca Ukraine rero kikaba cyo kirahabonera. Naha rero duciye turangiriza ano makuru twibutsa ko mu ncamake y'amakuru intambara muri Ukraine ibandanya, ikaba iri kurabera mu gace ka Donbas region, ndetse aho abasirikare ba Ukraine babwiye kuva ntibemere kongera gufatwa ngo bagirwe imbohe nk'uko byabaye kuba ari muri ca kinogo ca Azovstal nuclear power plant. Ndetse Perezida wa Ukraine Zelensky ku munsi w'ejo akaba yasimbiye Kharkiv, aho yagendeye abasirikare bo kugamba abaremesha abwira ko borema ko bagiye bazotsinda urugamba uko byagenda kose. Naha rero turangirije hano makuru yacu, mukomeze kugira sabone, kugira subscribe. Imana ikomeze kubashikira ababikoze, turabashimiye, mukomeze kugwa neza. Naho mende makuru yacu hanyuma mwakoze kurikira kwa natwe mugire ibihe byiza.